muri leta basohora plus de 300 miliyari gusubventiona umwavu ngo kuva mu mwavu ha mu Burundi ntukwiye. Igihugu citwa Uburundi ni hamwe mu bihugu vyinshi aho kuvuga nabi president canke ukavuga ikintu umuhanura biba bisa nko kwiyahura ubona ukishira mu mugozi ukimanika ugashiramo umwuka. Gusa nubwo bimeze uko hariho abagabo basindaripfana babandi baba bavuga ukuri aho bari hose. Sinzi niba ari ukuri canke kuvyukuri niba baba bashaka ihangana n'abakuru b'ibihugu. Ariko icyo ukwiye kumenya nuko uyu munsi inkuru iri kiravugwa cyane ari umugabo yitwa Faustin Ndikumana. Uyu mugabo ni umugabo adatinya guhanura igihugu cy'u Burundi ndetse n'indongozi zaco ababwira kucokorwa kugira ngo Uburundi butere imbere. Gusa rero nubwo bimeze gutya rimwe na rimwe hari igihe indongozi zitigera zimubona neza kubera ko biba bisa nk'ari karakangurira abene igihugu kumira amagabo nyabuna bagaca ubwenge hanyuma bagahindura ingendo. Cyane cyane yuko uyu mugabo ari we yarongoye ishyirahamwe ryitwa PARCEM. Uyu mugabo rero Faustin Ndikumana numwe mu bagabo Uburundi bufise b'incabwenge pe utobihakana kuko akunda kubahanura kenshi akabirika icokorwa kandi akababwira ko badahinduye ingendo igihugu cy'u Burundi bariko bakijana mu manga. Ganiro bingahe ngagaye ubu nibo muzana n'umwaka umwe adukosorere basibiye nuko ari wahora amaka abanye niko bagira inshabe nk'iyo batwayigira tuti uhembwa 6000 dolari turayaguha akanyuruzwa n'imbunuza n'imbura kimazi twoyahuwo nyene akadubwira ayo mareforme mbwa ingo tugirira ibiganiro recommandation garuka ubu nabarababaza ati mbeho nakaziye mwahinduye uzobona amavira y'abategetsi n'abata aduga cyane n'amamodoka meza go service y'aba V8 mbwa ugiye ku ma infrastructure y'igihugu kabura. Uyu rero Faustin Ndikumana aheruka guhangara umukuru w'igihugu cy'u Burundi aramubwiza ukuri ahubwo ni kwari no kumuhangara gusa kwari gutanga ibiganiro kubamenyesha makuru nkuko yamabikora akenshi. Gusa ivyo akakanya byovyo sinzi niba bizomusigara muzima. Ariko se uyu mugabo atanga ivyiyumviro vyiwe adatinya kandi ari mu gihugu imbere mu gihe abatanga ivyiyumviro bisa n'ivyiwe bo bamaze komoka bagasiga ubwanyaburunga bwabibarutse. Uwe ni muntu ki? Mbega nibihe bintu avuga kubamukuriye bituma bakuru bakura agashambara ngo bamwikize ntibatinye kumutukira imbere y'abantu kandi ari abantu tubona ko biyubaha bakamwita ko ari daimoni? Nibihe bintu umugabo akora? Ibi vyose rero hamwe n'amateka yiwe nivyo tugiye kurabira hamwe muri iki kiganiro. Gusa nyabona imbere yuko dutangura ndakwibutsa gukora subscribe kugira ngo ntuzigere ubura ikiganiro na kimwe mu ruko nsize ko ivideo z'ubwenge nk'izi. Amazina yahawe n'abavyeyi yitwa Faustin Ndikumana. Uyu mugabo arongoye ishyirahamwe yitwa PARCEM, Parole et Action pour le réveil de conscience et la révolution des mentalités. Iri shyirahamwe risanzwe rifise akazi ko kuzamura ivyiyumviro hamwe n'imyumvire y'abene gihugu. Uyu mugabo Faustin Ndikumana yakuze nk'abandi bana bose kubera ko uyu mugabo si umupolisi si umusirikare mbega si n'umukozi wa leta. Uya sini umucuruzi canke ngo abe n'umworozi ahubwo nyabuna uyu mugabo ararenze kubera ko uyu mugabo afise ijambo mu gihugu akangura abantu ku buryo bw'uko president w'u Burundi atahadatuje. Uyu mugabo mu kiganiro yatanze imbere y'abamenyesha makuru yaritoye aravuga nti wewe Ndayishimiye twagutoye nk'abanyagihugu kugira ngo dutereze imbere igihugu atariko niba vyakunaniye reka kuvyekeka kumana kubera ko yaduhaye ubwenge ngo tubukoreshe. Mu gutabwa tuti publish what you pay Piblia amahera waronse abo ariko barashobora kubwo butare ayo makontra basigiranye na leta bagurisha ubwo butare canke niki transparency ayirihe baragize lancement d'appel de vugira barabuza gutanga reprise of franc canke giriki n'ivyabaye mu kanwa babona nk'ibindi vyabaye. Jewe rero sishobora kumvira ushaka kuvuga ngo none ubutare ubwahora bugira ntihora bugende rega si spectacle buca kora ko ubutare bushotse twe turaba resultat bizozana. Wanyumvise resultat bizozana byubone ko ubutare bwashotse bazovuga ati amadovize yagarutse naye buratuguti haje 100 millions 200 millions dolari
Inyuma y'aya majambo Perezida Evariste Ndayishimiye yararindiriye indwi yose irahera. Igihe rero yagenda mu nama yitabiriwe n'abantu benshi, wumve ngo abenegihugu benshi, hari muri komine Matongo ni mu ntara ya Butanyerera. Perezida Evariste Ndayishimiye ari imbere y'abo bantu bose ntiyigeze agira ubwoba, ahubwo nyabuna yaritoye atuka Faustin Ndikumana amubwira ko atacamaze, ati nta kintu wewe wamariye Uburundi, uri shetani ahubwo uri gisambo, waranse no gushaka umugore. Ati wewe uriba kuko wishinga ujya ibitoke ukajya ibijumpu ukajya amasahani wenyene ukiri umusore, vyarakunaniye gushaka umugore. Ati wambara costume zimeze neza ukambara ikirato gisize, ariko kandi tukabona uvyibushe utagwaye kwashi, ahubwo vyerekana ko wewe wiba ari uri umusuma. Witwa Faustin Ndikumana nta kintu na kimwe wovuga ngo yarakoreye Burundi yokwirata kuva avuka, uzumva ngo nta gitoro kihari, agendera mu modoka agikurahe, ijya modoka yiwe amahera yayiguze yakuye ni umusuma cyakoresha amahera y'abakoroni, kuko umuntu atacakora yokwerekana ko yakorewe amahera aba ari umusuma. None ko atagwaye kwashi, ko namwe yambaye ikirato gisize, ko yambaye costume ayikura amajahe. Perezida Evariste Ndayishimiye yagiriye ko abwira n'abaraho ko batokumviriza ivyo Faustin Ndikumana avuga, kubera ko Faustin Ndikumana ngo ivyo avuga byose ngabiterwa na shetani. Ariko kandi Perezida Evariste Ndayishimiye ntiyasivye kuvuga yuko Faustin Ndikumana akorana n'abakoroni, ngo kubera ko iyo uravye ibintu avuga ubona neza yuko yifadikanya n'abantu bahunze igihugu batifurize neza igihugu cy'u Burundi. Akiri kandi imbere y'aba bantu yaramubwiye ati niba nawe uri umuntu w'umugabo uzozane umugore hanyuma umenye uko gusuma bigenda. Gusa aha abantu benshi baribagije ati none niba Faustin Ndikumana ibiganiro akora ari byo gukebura Burundi, byahereye hehe kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye aho kugira ngo amwishure ku bibazo yari yavuze Faustin Ndikumana abirenge aze gutukana nka kwa kundi abungere babikora iyo bari kuragira amatungo yabo mu gahinga. Ni dayimoni mukoresha, ni sanibarate, ni tobiya. Ayo mugabo niyubake urugo tubone, nawe abone umugore amubwira ngo uraza naso, agiye mu kabare akarya brochette n'ibitoki n'ibiyeri, aca yitahira kuko nta mwana avuga ngo ntiwasumye. Mugakiri baravuga imyaka afise azigeringana nikiburirana. Kandi umuntu w'umugabo asaza yarangiwe kubaka urugo rwiwe, arafise amajambo abwira abarundi, oyambwira umuntu atunze inda yiwe gusa yomenya ingene nda z'abarundi zikwiye gutungwa gute, arafise icigwa yoha umukuru w'igihugu. Gusa kandi ikibazo ngatwo kwibaza ni kimwe, ni kubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye yifatiye mu gahanga Faustin Ndikumana kandi batari kumwe akamuvuga imbere y'abantu nkaho umenga ariko aravuga umwana wo kwibarabara. Kuva iyi nkuru itangura ku itariki 5 z'ukwezi kwa11 mu 2025 nejo bundi bikabera muri Matongo ahahoze ari mu ntara ya Kayanza, hakaba hari abenegihugu barenga ibihumbi 5. Perezida Evariste Ndayishimiye yatanguye atuka Faustin amubwira yuko wewe yakoze muri banki bakanamwirukana kubera ubusuma yakoze muri banki. None mu vy'ukuri intambara ya Evariste Ndayishimiye hamwe na Faustin Ndikumana ubundi yatanguye gute? Iyi ntambara yatanguye ku itariki 31 Gitugutu mu mwaka wa 2025, aho uwo munsi Faustin Ndikumana arongoye PARCEM yararamutse aha ikiganiro abamenyesha makuru, aho ikiganiro mu kugira abamenyesha makuru cyari ikiganiro kigamije kwerekana indongozi vy'ukuri zishitse zishobora gushikana Uburundi ku iterambere rirama. Mu bibazo rero vyahavugiwe abamenyesha makuru baramubajije kuvyerekeye igitoro, iki kibazo musanzwe muzi yuko kimaze imisi myinshi gihanze igihugu cy'u Burundi, igibazo leta ikora ko igasha mu gihe muzi yuko ari bwo buzima bw'igihugu. Kumana rero hose yamuye amaze kugira ibiganiro bingahe ngagaye, ubu nibo muzana n'umwaka umwe adukosorere basibiri nuko ari wahora amaka abanye niko bagira inshabe nk'iyo batwayigira tuti uhembwa 6000 $7000 urayaguha akanyuruzwa n'imbunuza n'imbura kimazi twoyahuwo nyene akadubwira ayo mareforme mbwa ingo tugirira ibiganiro recommandation garuka ubu nabarababaza ati mbeho nakaziye mwahinduye uzobona amavira y'abategetsi n'abata aduga cyane n'amamodoka meza gose service y'aba-V8 mbwa ugiye ku ma infrastructure y'igihugu kabura ibibuga by'indege usanga turabanyuma izo infrastructure zikwereka igihugu camunze. Igihe rero Faustin Ndikumana yamara gutanga ivyiyumviro vyiwe kuvyerekeye iki kibazo, Perezida Evariste Ndayishimiye yarafashe umwanya ukwiye amarindwi yose yiyumvira inyishu azomuha
akayiha kandi n'abenegihugu b'abarundi bari bumvirije ico kiganiro ku bibazo Faustin Ndikumana ariko arishura abajijwe n'abamenyesha makuru, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yahise abishura agira ati niyubake urugo tubone nawabona umugore amubwira ngo uraza naso agiye mu kabare akarya brochette n'ibitoki n'ibiyeri aca yitahira kuko nta mwana avuga ngo ntiwasumye mugakiri baravuga imyaka afise azigera ingana nikiburirane kandi umuntu w'umugabo asaza yarangiwe kubaka urugo rwiwe arafise amajambo abwira abarundi oyambwira umuntu atunze inda yiwe gusa yomenya ingene inda z'abarundi zikwiye gutungwa gute arafise icigwa yoha umukuru gusa muri ico kiganiro Faustin Ndikumana yahaye abamenyesha makuru yaragaragaje kandi agahinda asanzwe afise ko kubona ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi buherera mu mifuko y'abantu bake bari kurushi mu gihe iki gihugu cy'u Burundi kiriko kiragenda gicwengetera mu bisata vyose atagisata na kimwe muri iyi misi giteye imbere ngo kandi incabwenge zo guteza imbere Uburundi bwa nyaburunga zitabuze ari naho Faustin Ndikumana yavuye avuga ati abategetsi n'abata aduga cyane n'amamodoka meza gose rizeba V8 muga ugiye ku ma infrastructure y'igihugu kabura ibibuga by'indege usanga turabanyuma burya abarundi barawuciye ngo ukuravye cyane agutuma wikwiza ukambara neza ariko gusa uwo mwibutsa ngusa naho utigeze ukora kuri Perezida Evariste Ndayishimiye ngo ahubwo nyabona Evariste Ndayishimiye wewe yahisemo gukoresha wa mugani bavuga ngo burya bibwirwa benshi bikumva bene byo kuko ngo yigize nkaho umenga wewe ntiyari karabwirwa ngo naho yishuranye ishavu ryinshi ku byo Faustin Ndikumana yavuze ariko kandi ngo atawigize amuvuga mu izina ngo gusa icyatangaje abantu benshi nuko ngo yatutse Faustin Ndikumana amubwira yuko ngo umuntu atararongora ntashobora no kuronka icyo avuga mu bantu ahubwo nyabona yakoresheje urugero rw'ivyo kurya akunze gukoresha iyo ariko arabwira abantu ngo bamwumve ivyo ariko aravuga neza imbere rero y'abenegihugu benshi bo muri komine Matongo aho ari mu ntara ya Kayanza yashinze intahe avuga yuko kugira ngo umuntu agire ijunja n'ijambo abikesha ukuntu abasumira umuryango wiwe ariko burya ngo ukuri gushirira mu kuyaga aha rero twokwibukanya ko Evariste Ndayishimiye hari abo aheruka kugenda mu mabanga kandi batararongora gusa abantu sinzi niba bo kwitega ko agiye kubabogoza kubera yavuze ko iyo umuntu atararongora adashobora kuvuga ijambo mu bene igihugu hanyuma ngo bamwumvirize gusa amakuru avuga yuko Evariste Ndayishimiye atari ubwa mbere yifatiye mu gahanga abatwara amashirahamwe yigenga kubera ko ngo nta misi yari bwahere yifatiye mu mutwe Pacifique Ninahazwe asanzwe arongoye ishyirahamwe Fokode ngo amuziza kubera ko yaheruka kumurabira mu isahani mu kumwishura Evariste Ndayishimiye nawe yamwishuye ngo novuga bo bari batunze mu gihe cy'amagume bari bahaze natwe dushonje bacatavuga ngo rabura shonje ko atabitubwiye cyagihe we wari kwarya neza Pacifique ntiyarya neza turi mu magume turwaye kwasha yarigeza gwara kwasha uko bigenda kose rero intambara iri hagati ya Evariste Ndayishimiye hamwe n'abarongoye amashirahamwe yigenga sinzi ahazoherera kuko ubutaha tuzobabwira ku ntambara iri hagati ya Evariste Ndayishimiye hamwe n'usanzwe atwara ishirahamwe Orikome yiyemeje kugwanya igiturire ari we Gabriel Rufyiri tuzobabwira amateka yiwe tubabwire nuko akora hanyuma nuko nabanye n'ubutegetsi bwa CNDD FDD rero ntiwibagire gukora subscribe niba bakunze iyi video hanyuma isangiza abandi ariko kandi igihambaye gusumba ibindi shira icyumviro cawe muri commentaire kugira ngo tuze tubana umunsi ku wundi maze tubone ibiganiro by'ubwenge nk'ibi Imana iguha umugisha.